ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu ko nka maraso imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvya muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga aco nk'abari gubirwa n'amaso mutuko je kuva kera twese tucaruka hariho n'abandi ushimyaka ngaho bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa ipampa n'icayi kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Uburundi icayi ubunyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi ekipe aha turavuze ku vyikawa tuca tuja mu cayi naco mu miseze nagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi iyumvire umwene gihugu bamugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700 muravyumva enda muri Sosomo imisigati urarondera umwimbi wagiye ukabura nta mwanya babifite kuvyerekeye ishiramwe odeka Vakise Ndayishimiye amenyesha ko agiye kwitwarira abarongozi baryo uzobesha hari odeka nimbo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere ubunyene inspection générale de l'état ubunyene ikija ku kivi ibigire neza ro dossier hanyuma tuje imbere butungane mu nsinde cyane abatsinde ibi vyabona tuzobizana wa munyamugamba gwagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzani vyabona vyo hanze tuburane jewe mugazoba nziko ntabaye Burundi ku myaka mwese umwe wese mucyubahira Imana yamuhaye tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu ngira ngo nkava ntaronka vyinshi nova kuko vyavuzwe ngira ngo ubutahahamutse n'ubutaba afise umutima muzirikanye kubona dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka amezi 2 y'igitoro kandi abo nyene bayivye bakaba ba mbere bakoma induru ngo igitoro kirabutse cyane baza ko udahamutse nta mutima bafise kubona ibi bintu tubonye cyese nimvira ubwo hari ntabantu Imana yabumvye kugira bice Burundi ntabariho boba baremwe kugira bice Burundi tangure tubaronde tuje imbere y'Imana igatwereke nta kundi je nta wundi mutima umuntu gushika abigikoko mbe muri yumvira yuko muzosigara murenene Burundi bwatembagaye muzosigara murenene mwarateguye muga mwarahateguye ayo mahera yose mwiba muce muja kugura amazu hanze ndabizi none muyashira ko ntabona amagorofa manini nka miliyaridi 50 mwobatse ko ntayabona nuko muja kubaka hanze nenkubu abakora mu gisata cikawa nta nukumaramara mwumva ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu ko nka maraso y'abene gihugu murasoma Bibiliya gakaraho bosanga harimo abantu bavuga ngo nabasomye ba Bibiliya ngo nabasenzi nta numurasoma ati abene gihugu intama zanje aho kuzibungabunga muzirya ibinure sivyo nyene none sivyo ukagenda mwibarabara n'amakaruvati ngura umuntu naho wapfuye ugenda birababaje jewe nk'umwongere baragije irihanga mwe nyene mwandagije irihanga ry'abarundi ndabona yuko ubusogoro bwobwo ni bwishi ubuhushi kabisa bwe bwiragira nk'intama zo muci ni bwishi birateye isoni mugani yumvire yuko ubu ibintu bigira bihinduke ese are yabaye mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo
nari ntimwahimvye ntuzeho imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvye muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga haco ntabarigwe bibana amaso utukura je kuva kera twese tucaruka hariho n'abandi ushimyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa ipampa n'icayi kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Uburundi nimwamubibona ubu rero mwageze kuri point kirimina icayi ubu nyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi ekipe aha turavuze ku vyikawa tuca tuja mu cayi naco mu minsi yeze nakirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi iyumvire umwene gihugu wamugurira amahera 550 ikiro bagace bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700 uravyumva kugurira umuntu 500 ukagurisha ibihumbi 6 muri Afri Textile bagace bagurisha zijya mbuto na zintete 1,000 ku kiro murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kiro ni ibihumbi 6,215 umwene gihugu yatwaye 550 ugacuvuga ngo kojeruko yatembagaye mbwira ayo mahera yashira he ni mumbarire iyi yashira muva kukamara amazi Jemara nimvira cenze fata batwara ayo mashira hamwe yose ari kwinjiriza amahera igihugu ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babivume tubavumire kuri stade babivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika bapfume bipfungira mu nzu nta kamaro genda muri sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifite nimwaba rero ariyo mission mufise gusambura Uburundi tugira duhangane n'abazobasubirira ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turayikwazotunesha amararondera rero ibigwanisha aho mukawa bamurarondera abagabo muri ku ruhande rwa tondesha ingabo natwe tutondesha ingabo tugwane kuko urumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane nawe iyumvire ico nico cyari kizwe sinzi aho byavuye inyuma y'amagume niho natagoye kuza ndakurikirana kuko naciye mu bisata bijeje iterambere narabaye mushikanganje ntara hagati n'umutekano ivyo byose ndabibona igihe bavuga ngo ba privatize ikawa niho narindi kandi jewe nuko nyene yibereye mu bwami bw'ijuru ataza kumpinyuza je naragenda bwira umukuru w'igihugu jewe ndabona ko bunyene igitegwa cikawa gifuditse muri Uburundi kubera jewe esprit y'abarundi barabaye ibiswaswa cyo gihe ngo yango kubera hariho umwe yacaje kumubwira ngo duca dufatirwa ibihano mpuzamakungu ngo hirahiriye iterabwoba uwo muntu ndamubona ntiyihungiye kandi je narigeze kumubarira nti wewe ndakubona ejo hogira agakubita wewe uzocuhunga urafise uwundi mwamukorera niwe yagumagira iterabwoba duca turonka ibihano no kuvuga tutemeye gusambura Uburundi duca turonka ibihano kuko tutemeye kubusambura bukeye kabiri nagiye mbona abene gihugu abari nyatawe kurandagura ikawa batizirutwa n'ibitoki sivyo ndiko ndabesha
murumva mission yari yo guca inkokora abarimyi kugira babiradagure babihebe Uburundi ntibusubire kuronka ihera yinjira. Erega none ko dukorana nabi yorobetse n'indyarya. Nama ndiko ndabibabwira nawe mutazobimbwira ndababona mu maso. Kuko bavuga ngo umuntu wese azobonekera ku camwa yama. Iyo ukorana n'indyarya babiyorobetse urabicamwa bama. None nkubodekwa yoja ngahi gashinyiriza amenye imbere yacu. Tuvugana ukuri mugamo hoya nyari cyubahiro mukuru w'igihugu wahehe gashinyiriza amenyo nyari cyubahiro uri kurica bene gihugu ndagiye gacoje imbere yanje kuri kuratwega umuntu abonekera ku camwa yama nk'ubicamwa cy'abantu bose bari mu rwego wikawa turababonye ntimusubire kuza murashinya amenyo rero murazoshinya mu mwaka uza mutweretse ko byahindutse ko dutegereza kubihindura. No munsi muri umugambi abari mu gisata cikawa bagize umurimyi atahane zero bo batahane imifuko yuzuye atarakiwe bakora biyicariye ga kudekuraje umurimyi. Kera ikawa hageze sizeni inoti nshasha z'abazije nk'ubu umwamwajanye avase mukayijana muri BRB y'amadolari muzokwinjiza BRB gaciza ibaha amarundi wacha utagwa kubaragura muhereza bene gihugu kuko amahera murayafise aha mwamwaramaze isoko muyizi naho muzoshorera ukavuga uti mpavase muhungu jewe ndi kugahiye kandi kawayi wacu n'umwambiro rega je barabimbwiye icayi ciwacu n'ikawazi wacu n'umwambiro niyo igurisha izindi kawa z'ahandi icayi cy'Uburundi cyo igurisha icayi cy'ahandi none umwambiro ntiwamuzimvye kubera iki umwambiro ari buzimbutse rero urazimvye turabizi no kurya twahuye abanyonyezi abasi b'igihugu ico gihe mu minsi yahera nahamagaye banki mondiale bari kwaburanira abo nyene ngo bikorera ivyabo mu vyikawa barababuranira ntego nta ngorane sawa ko muvuze ko aribo bateza imbere igiterwa cikawa ni kubera iki abarimyi ariko barazirandagura ngo ntoya sigurira hanyese mwe muje none kubadefanda kubera iki abene gihugu ariko bararandagura ikawa ngo zirutwara igitoki ko muvuze ko aribo bariko bateza imbere igihugu ko kare batazirandura baziranduye bona barapararanganya ntaco ko mwebwe mwatanze amamiliyoni 40 yo guteza imbere igiterwa cikawa kugira umwimbo gwire nyereka umwimbo waduze no yamahera yanyu yagiye amaja kumbe odekijejwe kubloka gushika ho banka amahera gasohoka yo kugura ifumbire bakanka gufumbira bakanka kabisa iyi fumbire ihari kubera iki miso yabo no gusambura none abo mwasubirira Manuel ntibazanye ifumbire bakamara imyaka 2 badafumbika iyo si miso mu bihanaro mizero please murahana urumva kugira bigende neza wowe uzucugira uko niko nahora ngira mu gahanaro mizero please yo kwica ama position Loreve nta wace muri odeka n'umwe arumwerana narababonye ko nagize ankete burya kugira ndinde nzana iyi equipe nigenda mu ndabi nuko byose nari ndabifise muga murazi gukoronka ico nabonye muraca hose mu bakadwe bose dore tumwe wese mukaba mayo none office miliyoni 40 z'amadolari Uburundi bwo ntiwo bugura nabonye abarundi bakunda amahera ubwiye umwuka mu miliyoni 200 utigenda wewe urashobora kuvugana n'umukuru w'igihugu mubwire ko bijya vuga rifo genda wewe nawe akiri miliyoni 500 uje kubwira umukuru w'igihugu ko bijya vuga ari inyoma genda nawe bose bagacanya serikali n'ibinyoma barazobagura mw'abagabo mwe ngaho muri ngaho barazobagura ko munyaye mwebwe na jewe tuzohitamwe utangura gupfa barabagura kuko barayafise none ntimubanye ayo bafise ngarangara imyaka n'imyaka mwegeranya y'amahera ntimuyafise murabagura kuko nivyo nzi murazi kugura abantu
ubwa mbere gitangura gutora emvandi simwe mwatanze amahera mu bantu bose yuko n'ibintu niboneye n'amaso yanje gutya mukavuga ngo ni fongo barampenze kubera gusa amahera muri komora district ahantu hose mponyora baraguhenze kugira nkunde ndavyemere mwari muzi ko ndikigugu jewe naragiye ndasubira ndavyironderera ubugira kabiri nca ntora ibiruta ivyo nari nabonye ubwa mbere bijya rero mugenda muraririmba ntazohatambikiza hose muzi muri yo dekare mwari muzi ko ntazahonyora kamuva ntazohatambikiza hose ivyo atazobona ntazobimubonera siko muvuga nanje ivyo nzobona muze murimba mwigera ntimuzi aho zotagura kubonera kandi je nzosenga Imana umuntu wese ariko asambura Uburundi je nzosenga Imana kandi nzomufasha kizima tawe ndenganye muri mwebwe hariho ndarira ikintu hariho ndahigiturira hari n'umwe jewe ndigera nshira urubanza rubi hari ico munyagiriza sawa kizima muri ko murandenganya murenganya abenegihugu banje nanje nzopfuka imbere y'Imana nisonzeshe Imana izomenya urubanza ico je wajije ni kubera iki mukundi ndamudakora kandi ibisuma nivyo bindebwe vya mbere kubera iki mutora imikawa muri mwese ufise ikawa 50 namba ni kirutoki manika umuntu kaderi wenda kuzi sawa oya wewe uri muraba poshe ni sawa mwabonye ni barashika batanu kuko azocaza kuverifya abafise ikawa zirenga 200 muri mwebwe mukora mu ikawa muce mwandika amazina yanyu nzokwiyizira kuraba kuja kurya bene gihugu mwicaye inda wibwirwa niwayirayeko genda murabe uzi kugira chaîne de valeur inyanza rake kuri pacuri murabe inguva akoresha kugira abarimyi baduza umwimbu bagaca bashora murigira mwumva inyanza rake abarimyi ba pacuri bidoga bora matari makamba urigira wumva bidoga inyanza rake ikawa sizo zambere zari gutuma bene gihugu banezerwa kurusha pacuri igitegwa kijejo aha tudatunganije ikawa n'icayi uno munsi ivoka tuzoitunganya bikunde wewe urashobora kuja ndagura ikawa ntunazi n'ingene zirimwa komisioneri abantu barya bicaye tugira turazungurukemwo ndabahaye umwaka umwe uwutazoba afise ihectare n'imiburi 20 zikawa acava muri ico gisata acava mu vyandike ndabahaye umwaka umwe mu mwaka uza 2025 nzoza kubiraba mu kwezi kw'icenda tuzoba tuvuye mu matora bizaba bimeze neza utazoba afise n'imiburi hectare 20 zikawa acava muri ico gisata acavamwo nta majambo menshi kurya ivyo tari ni ubusuma buheraho nyene kuko ntimuzigere biruhisha ntimuzi kudo production je wamba nzi yuko umwene gihugu n'imiburi kwikawa zijya zumye abahembwa n'imiburi 15,000 vy'amarundi n'imiburi none berbe yankesheje kwikawa ikiro $10 uwazirimye nawe imiburi umuhaye kivara $8 frais administratif nizuba wakuyemo none abo bandi bashorera aho vyavuye babajeje bati none kwikawa y'u Burundi ivi Burundi ikagenda kubigaca Mombasa igacigaruka i Bugande canke mu Rwanda igaca yishoka yitwa y'u Rwanda canke i Bugande ayo mahera yitike kuva i Burundi guca Mombasa kugaruka bemera guhomba erega ivyo byose je nabanje gukurikirana ndabeshene gushika iyo zigurishirizwa ivyo bindi bihugu bigurisha mu ijuru banda yamutaye gusa yabwiye nta gihugu kigoye gutwara ku Burundi nofuma ntwara Ubayahudi mu gihe ca Yezu nawe yatwara indyarya abiyorobetsi ibore mu mutwe abantu atakindi biyumvira atari kibi gusa uvuga iciza nabo babona ikibi kandi bakakuyorobeka ko ngo ni ntungane gushikasha mvura babwira ati mwamvamwe urazi cyane cyo gutuka umuntu ko ari imva hajya ntimwumva ko yari yarushe bikaba nabi
hajya Yezu gufata akazingazinga imigozi agakubita abantu ari Imana. Nimwiyumvire Imana niyo yambere izi kwihanganira abantu kuko nayo nyene Imana yatevye iricuza iti ndicujije kubona narevye umuntu kuko amara imyaka myinshi niko ibicumuro vyongerekana. Abanyisirayeli Musa aratevye aravuga ati tu mwicaje abantu ntabakeneye gusubira kujana nabo n'Imana gushika yiruha ati genda jewe ntitujana uko ndabamarira mu nzira. None ubu rero ntibahereye mu bwarago. None nko Imana mwese bakwita ibombe ayo mahera muzogera muyariye mugiye mwakora neza abene igihugu basigaye barabaririmba. Erega hapfa umuntu ntapfa igihugu bosigaye barabaririmba abene igihugu mugabo kubera urujya bwanyu irabaje nta kundi. Rero niho nibyo byatumye maze kubona yuko atawe dufise ntagira uzobesha ngo hariho deka nimbo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere. Birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo. None nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene igihugu mwokimarira iki? None ko rimwe muzo mukuru w'igihugu ejo nimwebwe munisi nimwebwe muri amatari nimwebwe musitani mwomarira iki umwene gihugu? Abafise ikawa rimwe navuga mwiyandike amazina nzozi wanyu Kaderi we yampamagaye yanyihabagariye nta jambo ndabaho ubu tuzohera mu province tuduje gushika hejuru ku gihugu. Ivyo mutazotera umuti mw'intara mukoreramwo ntibizoterega umuti muzende ntara. Ibyo none intererano nashizeho umugwi uyu mugwi ndabwiye uje kugira ico bita kujya mu masoko duhatubwira somene temwe ubu tugize anetemwe uje kugira etude yaho ibintu byose byapfiriye mukorane mubereke bavyandike neza umwaka uheze tuzoheza rero muvuga amajambo rero twagirizanya neza umwaka uheze mugabo ndabwiye uwo mugwi ni suivi control evaluation abari basanzwe bari ku kivi mubandanye kivi cyane mugabo deka ntimwavuga ngo ndabiherera aho mutampaye amahera yaje haya ubu ntavyo gufyina mwebwe murace imbere y'ubucamanza ndabivugiye ngaha ubu nyene inspection générale de l'État ubu nyene ikija ku kivi ibigire neza ro dossier hanyuma tuje imbere y'ubutungane mu nsinde cyane ndabatsinde sinshobora kwemera ko mutwibiki bona rero tubihebe turaje imbere y'ubutungane neza nimwantsinda ndaheba mugaranje muhigwe sindabatsinda ivyabona tuzobizana emwe bashi wa munyamugamba gwagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzana ivyabona vyo hanze tuburane jewe mugazoba nziko ntabaye Uburundi ku myaka mirere na mirere mugaje ndaburana na mwebwe odeka turaburana kabisa ibi twabisabira ko kunyene batwibikibona na nyene biheruko nyene aya no kuvuga yuko ministere ya interieur agriculture na commerce hani mwebwe mu gisata bijejwe muguma mukora ijya ikipe yanje ashobora kubafasha kubera ishobora kumenya vyinshi mutazi mugayo yoyo ijejwe suivi control evaluation hanyuma rero gaho muca mwumva ko finance yikirira gahera kayo berube none berube iyo muri transparent ibintu mukorera ku mugaragaro abo muvanga imigwazo berube ntibiza amahera muzozana niyo kibahavasa none kirase ko vyagenda ntitwabana n'abacuruzi kawa ntitubiza ikawa
baca bagenda berbe kabaha avance zijya note shasha niho zapfa hanyuma amahera binjije bakazana muri berbe n'amadevize magamwe yebwe ngwaje mu mifuko yanyu gusa none wumva mworonka avance gute muri ko mukora nk'ifugo arizo zimarira ibijumpo mu kuzimu waja gusora mugasaga narigeze kuri mu murima w'ibijumpo sha harazi imbeba hari mu maravya zirabirira mu kuzimu zirabirya ageze gusoroma zero none natwe turarimika wa kumbe dufise amafuku ariko azirira hariya mu kuzimu tukarondera idolari ginjira tukabura kandi muhagenda mudegaja ngo cego ndi mu gisata c'ikawa icahehe no kuvuga rero ubwo rwego niveau nationale duce tumanuka province mutegereza guca ababura amatara cyamushinga komite namwe komite kurikirana igitegwa c'ikawa muri province rero kubera nabwa bukunzi bw'inda bwacu guca utavuga duherero Fredo Misha amahera azobikora nko niko muca muvuga komite ikora igikorwa c'ikawa muca mu makomine komite mwibaza ko ariko kinaza y'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro abo bagoronome muri ko muravuga gushaka kuri moniteur agricole ategereza kumenya ikawa zimbutse ku mutumba wiwe atembere ba commissaire regionale provinciale manuka commissaire communale ubuhoho turafise n'abajejwe imitumba sivyo kiretse usanga utanyumviye bariho tumenye ikawa zose zashotse ku mutumba je ndababwire ubu tuzana umutima wo gukunda igihugu nko kubona twarasohoye amahera 2 miliyari tugiye kugura ibigori tukagura ibigori tugateza imbere abarimye mu bindi bihugu iryo sibara ngo anaje sigiye kugura ibigori gacigura ivyo mu mahanga gacamuza muravyirukana kandi bakunda ko baronde muri ncabwa kwiba murabambere kabisa ivyo sinzobirya ku muntu nukuva tumanuke tubone neza iyo izo komite ni supervision ababikora bajejwe kubikora baguma babikora namwe controle suivi evaluation control ku buryo ukwezi guheze hategerezwa kuba inama nk'iyi idufise mwerekane evaluation mwagize muce mu bicegeranyo aho mwabonye amakosa kandi ufise amakosa tumuhane immédiatement izi recommandation zose mwagize genda muzishira en pratique kuko nk'ubu numvise ministère na equipe yiwanje nabura amatari ntibavuga cyo kimwe kuvyerekeye ama centre de collecte ntagenda kubwira genda rero mwicara ko bavuze ama défaut nawe mwerekaneza avantage yego nivyo hari abantu bafise ikawa kure y'amayizine abo birumvikana kuvuba agabanirije urugendo gute muca muvyigira hamwe gute de façon officielle wewe izine wewe uri hagufu uzogurira bajya ubu nyene fata ko hajya ariho hari izine bashore kujya icayi ntibagenda bakagitora abo nyene si kuri izine bagenda bakagitora icayi none kubera iki abo batonora atokwigira direct akagatora wenyene genda bugitorera umuti kuko abo bantu bishira hagati birigwa bicaye najya amarigara mubona birigwa bicaye nibo bambere bavuga ngo barashonje ngo ibintu birazimvye aribo birigwa bicaye bariko barya maraso y'abantu birigwa bararuha barapfuye ega ndabivuga kuko naje ndi murimwe w'ikawa gende murimwe w'ikawa kandi nakarimye kugira nteri intege abarimo urazi abo birigwa bicaye urazi ngene murambura murabizi ufise ikawa nyinshi uzanye abakozi 20 gusa baheza kubagara aho bahereye haraye nuvukeneye n'imiburi muri nk'abakozi 100 babagarira rimwe gaca usasira ugatabira nkaho dekiya bari abantu bashaka ko igitegwa kikagitera imbere nibo bambere baba ariko baravuga bati twige strategy ngene ikawa yaciba bio mugabo uwo mwanya ntawo bafise kuko bafise umwanya w'imipfuko yabo n'inda zabo gusa
iyo babiyumvirira igihugu odeka niyo ya mbere ariko twereka strategy ingene ikawa y'Uburundi yose iba cafe bio kandi twihiye objective tuyihe kwa umwambiro tugira umwambiro bio ikawa nta kintu kigoye jewe kuko mfise zisigaye zinanira gusasira kabisa kuko sije kuronka ivyatsi bikwiye iki aho mvuga nti basingira rero shire kwa mase nsasiza amase nta kundi rero tubanze dukore ico kintu citwa supervision turaho batwibi ko kwezi intara yabayanywa mu gusupervisa tumenya tutirya ntara webura amatari fo kuko jeco nipfuza ndemeshe n'abarimo tugasanga bigenze neza kiya giciro tuzokiduza twebe bigenze neza ikawa zikagugwa kurya handi zigugwa abarimye turabaha hagati ya ekivara ya $6 na $8 turabaha sayi sibo none sibo barimye turabaha amahera yabo hanyuma leta nayo yinjije amadevize none sindabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro ku mwaka none 47 million $, samezi 2 y'igitoro camwiyumvira nk'ubwo busuma nk'ubu mu bisanzwe nk'imodoka y'abatwara odeka zose zaca zuma zikaca zigenda bakagenda n'amaguru kandi tukabegizija ko yategeza gukora bagenda n'amaguru bagenda n'amakinga none samahera ari kugura igitoro biyifite bashira mu mfuko yabo baje kugura amazu hanze kuko ntaho mbona aho bayashize ko ataho mbona seke bagiye kugura amazu hanze bakora amahinguriro hanze ubu nabibonye hari n'abari ko barubaka amahinguriro hanze kuri ivyo biha ntaco ngo bikoresha naho kubahenda mwa bikoresha iki jenga bibona abantu bose bitwa ngo bariko bandagura amahera mu gihugu urarindira kubona bubatse n'ikintu ukabura bapfume bakibitirira bati ururuntu gobatswe na societe naka anguko kwikora murabona eraga hariya Albert aciyaja kubaka baraje urumva amahera yinjije acateza imbere igihugu naho yaragize ivyago siwe ariko yubaka irya baraje kirasa burya ni 16 mega burya hasambutse 6 mega 10 mega burya zagumye ziri intact hariya hejuru urabona amahera yinjize yajana mwebwe muyajana hehe ajya amahera mwinjize kuja kubaka hanze naho muzogenda muzoga mwitwa impunzi bazokwitwa ngo d'origine burundeze bazokuvuga kuri mu Canada d'origine burundeze none nta mushinga bateka hari muri Canada wo murundi kaza bavuga ngo no munya Canada gusa nta kandi bashira d'origine burundeze mugi igihugu ciwe ari igihugu c'abantu bambara ibishambara hayo tonda mu namashinga bateka murundi kaza iwabo bambara ibishambara niwe wa mbere yokora kugira ngo ico gihugu ciwe gise nayo gihugu arimwo tugarukana umutima w'ubuntu ukunda igihugu dukunda igihugu je niyumvira ko ico tugikoze mukaza muraraba hari amadefo hose uyu mwaka uheze emwe kandi rero aba iyi ekipe yanje gushika icayi kigiye muri tase hanze igiciro ndakibone neza problematique naje ndiko ndarondera ama societe nimwivuga ngo mfise ama societe yanyu naje ndiko ndarondera ubu tuzohiganisha ahubwo nganda batumire bazi Burundi rero ntimuca muzana muveze karite muremera kuzana bone karite mbere habereye higanwa ngaha gicaye otebiranka kuja guhiganwa kandi muzi ko ari cyo cyambe iranka ihiganwa ryabereye ahi Bujumbura otebe baranka kuja guhiganwa none mwari muzi bajya ko bakoriwe iki ikipe yaho kubera iki ica aho n'umuntu yabahaye amahera ntimuze kuko mwahava mundusha akira amahera none ntimuzi mu bakinyi twebwe twakinye football akubwira ati aha nta kuntu okwiyerimina je ndaguhifeza yerimine otebe niko bayigize iranka guhiga bibera Bujumbura niyo yabituganije ntuze iranka guhiganisha icayi habo bantu ntibabakwiye nuko bavuze ngo abacigi hano cyo gupfa ngo ni faiblesse umuntu abanesheje igihugu umuciri igihano cyo gupfa mugabwe ne bajya
bakwiye kubibivume neza kuri stade. Je tuzofata ingingo kujya duha nk'ishimwe wagize neza. Ikivume turabikivume naco tuzatagishira kuri stade. Nk'ubu nk'abo muri Odeka nabo muri Otebe tukabashira kuri stade. Ibivume uwo mwaka giri cyo bigenda neza. Tuko je nabuzi umva murabona imbata nico gikoko ca mbere kitagira ikinya yabonye inyama mu nkono ishushe imbata irakubita y'umuntu iti nishakeshe mukada yitware. Hariho abarundi ariko bameze n'abari imbata aho nirirwa ndakomera indubu abirirwa barahanwa bababona mugabo ntimwikosore hazi nkujya mu polisi bataza agafeza gwakira ngo ngirire neza atego ni vyiza cyane ati agafeza arakabonye ingo rero ati jenda kebwe kabisa kabujya bijya rero nivyo bidekuraje abatanzi bibiturire cyo ituma jewe ubu sawa zana ico giturire zana namahera yabuze kirgi cyatuyajana mu gihe cya leta akora imigambi agura intebe z'abanyeshuri hanyuma wewe bijye warondera ukabibura mugayo mahera yo yarebuze ikirgi yagiye guteza imbere igihugu yango niho muzotamuka hiba gutanga ibituri turose abantu namye mvuga ntibujya hariho uraho yigeze kuvuga muri baba comedy kuvuga ngo wigiturire ku kigwanya ngo no kukijya cyose gushika gihere no kukijya kabisa gushika gihere niwo muto kugirwa nenda uhire hajya tucakiriye tuyajana mu gihe cya leta yose bazatavuga ngo muhungu uhebe miliyoni zawe 15-20 uzitagatana kiwe baza gukorera atavuga sha kuje mukurisha azocaye bagutanga ibiturire mugihe hazohakira abakirya bashira mu nda zabo mama we barenganya. Rero twebwe principe nuko tubona ikawa zinjije amadevize mu gihugu tukayibonera hamwe n'igihugu nawe w'umurimyi nawe akaronka amahera yavuyemo kuko ubu nugo tuzoharura kudo production kugira duharure ivyo umwene gihugu yakoresheje kushika ikawishoke turaba tugaca turaba n'inyungu yiwe duca turaba hari aho caguriwe. Twebwe igihugu gikeneye amadevize namwe aba privé mukeneye amarundi kugira mu yakoreshe mu iterambere mu gihe mukeneye amadevize nawe mukagenda mukayatora muri bero baba yuzuye kuko mwarayazanye mukayatora mukaja kwemporta ivyo mukora hanyuma yandi mukaronka amarundi. Ivyo si ibintu vyari bisanzwe. Igihugu mwisanzwe bero be ntishobora kuvuga ngo ofisi birundi vyinshi iba yahomvye. Mwisanzwe bero be ifise amadolari menshi kurusha amarundi nihiba yungutse. Hiba yungutse kuko ayo devize ntiyaja kwemporta ibintu. None mwe muvuga ngo kirazira ko hari devize yinjira mu gihugu muzohora biyo mutembagarira muzotwagwa n'inkukura mutazigere vyagiye. Erega Imana itegeza kuzohana. Turi mu rugendo rw'iterambere ry'Uburundi. Urwo rugendo rumeze nka rumwe abanyisirayeli bava mu Misiri bagenda mu gihugu c'isezerano. Iyo rero habonetse abantu banke ivy'Imana yasezeranye umunsi Imana iravuga iti kuvuba mwese nta uzohahonyora aha mwese murashobora guhona tudashitse muri 2060 mukagwara za kase bagwara amacinya korera mutazi ngere vyaje hare muri ko muvango ntimwagwara korera ngo jego ndi mu miliyardere ngo no rwara korera yo nagenda kubwiresha ejo twako turonka icigwa ca best kumbona kazoza niyo yatubwiye neza kantu Jerere yabwe ntavuza akantu mbona kinkora mutima sindakibagira kandi hari abandi usanga barotenye ibindi je narotenyako aho umuntu agenda kibera murabona abantu baba mu ntahangwa hari yaruguru munsi ya Mutangano amatoilette yabari muri ntahangwa ntangwa igacimanuka muri Tanganyika ivyo yononye muri rijoro muza guhura muri ndijoro uri kurabinwa none Tanganyika ntucuja kunywa amazi ya nturi miliyaride korera izoce gutinya no kubikirire yabwiye izoce gutinya igihugu ushatse kwizoguba kidatera imbere menya ko nawe uzoshikirwa irya sazi ivuyiwe ni wawe kurya hajya kwisana y'irya
amacinya aragufasha ngo mbega abasirimu baragora amacinya ugaca utangura kwinyegeza ngo ntamenye ko ugwaye amacinya ugacupfa kuko ubonye ko ari ingwara y'igiterasoni isazi yavuye kuri urya mworo iziri ku isahani wawe ucugwara amacinya uti shaje we kirazira ko bamenya ko ugwaye amacinya ugatanga kwinyegeza ko muri kurasinzikara hejo warapfuye yishwe niki n'urufu giturumbuka ntituzi cyo aragwaye kuko ari mu baba kuva ko aragwaye amacinya ari mu miliyaride uba mwirohero bikirire nimwaba mwibaza igihugu ni rusangi twese tugenda turi kumwe nico gitwa nabandi babwira nti twese tugende urunani nta na kimwe kizotu niba ushaka gutunga uzotunga turi mu runani nta na kimwe kidashoboka ndabwije ukuri aha tugize urunani ku gitegwa cikawa muri iyi sare ubu nyene kuvuga turavuga tuti determination ngoraba yuko umwaka uheze ikawa yonyene itazotuzanira igitoro c'amezi 6 yonyene curaba duce tuca ku China kituzanire igitoro c'amezi 6 umwaka ntuheze ku ikawa n'icayi gusa amwe yandi yahora agura igitoro ntiduca tuyakoreye tugura ama mashini yo guhingura ibintu none duca amabarabara meza amashure meza ibitaro vyiza uno munsi mu marayo madevize mukenda kwivuza hanze epuruta aha yo mahera mwibi yo mwayubakisha basi bitaro tukabona harimo amayereme mukazana abadogiteri beza ajya madevize tuca kuronda kwivuza mu bindi bihugu yari kuguma ngaha yo mufuma mwiba muzana abashi yazana mutayaza nanje navuze tuzoburana tuyaharure neza no Burundi bubimenye ayo mwivye ingenangana hanyuma tuzohombera kuvyo mutunza nta kundi none ko ivyo ufise hanze tutabizi tuzoca duhombera kuvyo mutunza ko rero ushaka kwemera ko Burundi bukena kubera wewe reka tuzoruca kabisa ivyo mutunze tuzoja kubizana kuko byose vyavuye mu mahera y'abarundi hama namwe mubanze mwe bamayibobo mwumviriza baje barundi aho mwagira mu bashire namwe muhaje mukumviriza ngene hameze ntimuzashaka kudutungana muri iki gihugu hingira urubanza runeke gusa nuhigwa mutsinde kandi mwe senga iyo senga abagabo niba busenga Luciferi nzokunesha niba busenga iyo senga ntirenganya aho je ndabizi ni nabankurenganije sawa Imana izoruca mugana kamara maza ivyo mbona twege tubone rero ikawa tuyiharure neza tuvuge tuti Uburundi bwinjije angahe mukawa ivyo muza mavango rusange narumvise ko hari habahinga ngaho muri mwebwe mbikawa bazi no gukora neza ijya première qualité ya mbere iruta nabandi ndazi kwa murimwo iyo muyigurisha kwayo tugire B C D je nivyo mparambwira nawo muri hotebe icayi hajya bogira A B C D igiciro cyose ukavuga tuti none kwicayi cyo muri ende gihora kigugwa aha naje sinokora icayi nk'ico muri ende ngakora icayi cyo Burundi ngakora icayi caha hamwe hose muhahiganwa hose izo byose birashoboka dukunda igihugu tugurisha ikawa tuvuge tuti iyi gurishwa $18 ntimukora ko aya mutazanye iyi nayo naya hanyuma duteranye rero tuti rero mwayene ikawa y'u Burundi yaguzwa ngaha muhejeje kubibona muce vuga muti les frais administratifs ego gutonora vyatwaye ngahe rega navyo tuzoharura kudo production gutonora nangahe duhejeje kuyabona gacha tuvuga tuti none kwakoresha inyungu yiwe nangahe duharira tuzoharira ku nyungu kuko ibindi byose zatwabiharuriye hamwe tuba tuti inyungu yawe tuguhe 10% 15% nivyo tuba duharira ko gusa ivyo inyungu navyo birazwi ni international amakori gute hama dugacha tubona tuti dukuyemwo les frais administratifs ivyo vy'inyungu yabakoze muri ico gisata turatuvuga tuti hasigaye angahe tugatubona hasigaye ayasigaye amarundi yayo kumurimye hanyuma leta yankese amadevize nimwasubira kubona hari usubiye gushorika hanze ndabarahiye none ko kare ba fraud ibigori babishora hanze ubu ntiba fraud barondera ivyo hanze vyinshi ngo babigurishe muri yana Jesse kubera iki twaya agaciro umurimyi
ubu rero nagenda abwire dutegeza guha agaciro abarimyi nico gituma utari mu burimyi kirazira ko aja kugura uburimyi no mu gufurunisa inzego z'umutekano za prison mu misi za n'amakoperative y'abarimyi azohora furunisa kubera iki uzabona umugabo yicariye agendera muri GPV witi ngo je nije nzoshora ngo muceri ntazi niyo urimigwa ngo nije nzoshora ngo ifu y'ibigori ntazi niyo birimigwa nije nzoshora ibira agaca yunguka ndabwire je narigeze kurima amashu narababaye mvuze nti none urabona nari ni hectare zine mvuze nti nyabuna rero mu nzego z'umutekano ngo munshorere jewe nije ntazimba ngo ya muhungu ngo genda ngo kufurunisa aca mifaranga nimeha ngo tabizaje ntibikoborerako agacagura GPV witi mu mashu yanje wewe yirirwa yicaye anywa amashampanye haji Bujumbura yirirwa yicaye mwirigara atuka igihugu agituka ari mwirigara mugabo arindiriye abariko bararima kugira bunguke kagacagura GPV witi inzu nziza agacagura inzu y'ikiriri mu mahera y'abarimyi ivyo tuzovyemera ko bigumuko haka dutegeza kugira ro paysa Burundi abera umuntu ro plus riche kujya kwa paysa des Etats kubera ikibavanga umurimyi n'inyaruca haka nibiba tutegeza guha agaciro umurimyi mwebwe ba intermediaire ntimushobora gutunga kurusha abarimyi kirazira muhingura urumva mufatana n'umurimyi ni chaîne de valeur kujya kwa pacuri na projet y'ibizinu mbona ari chaîne de valeur uko nyene bavuga bati akira imbuto bakakwigisha ugashora baguha amahera bati twe tugurisha ya nawe naya kandi ugasanga nta buhombe burimwo kuko baravyumvikana umurimyi n'uhingura natwe rero dutegeza ko ruganiza gushika bazoba inama kandi aho dushitse mu makomine reka makomine ashaka kuba inama hagati y'utonora n'umurimyi sha wewe kugurisha meshi nje kumpaya kuko ubu ni transparence dutegeza kuzobishira habona vyose ushaka bivemwo mugamayi nayo mwariye muzo cyangwa wayo nari aramaze ndigiriye muhungu haba babigireyo twirukanye ba commissionnaire sha wayo nari yaramaze hariho umukokayi umwe yigeze ku telefona ngo rega ngo badukuye mu kazi ntiwakora hehe ngo je nari umukokayi we akona kazi kurya amahera y'abantu bipakiza atara kimwe wabakoreye kuko ibisi yari hajya kwinjira vyari kunanira ibegi gaciduka haranje ndamubwira nti none ntayo wari umaze guca hari wayakwaze ngoya none ntumva ko arose umutaha igenda nawe ko atawe yakwaze hariho rero nubu abazoca bavuga ngo mashaka nari yaramaze ngo wariye yariye nepa taraza ubu ntaba bivuga ngo bono kurya amahitira muhungu ngo wariye yariye nepa taraza bavuge ngo abona uri mwifu ngo ni warumakiwe gusorora ngo ya muhungu ngo wariye yariye nepa taraza ngo turiko turya amahitira kandi murayafise frère ntiboze murabesha abayafise barayafise rero nk'ubuharura nk'imyaka iheze duhombuko wumva amahitira atariho mugabo shetani nayo nimbishi irayarya muca murondera imara ya zibiri ku munsi zirayatema ibya shetani ntuzokwigira binezererwa bwe nababwije ukuri hariho umugabo umwe iwacu rero nigitangura yatomboye miliyoni murabona iriya myaka umiliyoni wamengana amahera adahera ngaza ari nk'imiliyaridi miliyaridi nawe nyene nasazo dahera kwe bamureka bwira ipfa ry'amahera umiliyaridi nasaze ari amahera adahera yaharure nawe wumve ubu nyene bawuguhe urabe kutazorinda upfa utarawumara je narabiharuye none urya ibihumbi 200 ku munsi ntuburi mwana wume pare jour urya 200 uri mwana wume sawa urya 200 pare jour muri yaridi urya imisi ngaha ibihumbi 5 imisi ibihumbi 5 ni imyaka ingaha imisi ibihumbi 5 ni imyaka 13 irengako imyaka 13 urumvise imyaka 13 wiyicariye usa wirira 200 par jour uyu munsi 200 ejo 200 hirya 200 urumva warayiborewe hari igihe usiyiba warabiborewe
ziraguhoma kandi urashobora kuzinywa gushikaho ziguhoma ukaziheba kompletema. Hari n'igihe rero tutagwara igitigu ugacupfa n'ingo. Naciye mparura ntoke ntu rero reka nce nkura ko imiliyoni 200 ndashire ku ruhande imiliyoni 200 urumva n'imisi 1000. Hanyuma chafata nti okay wisa miliyo cenda yajana kuri kontambanye konte block uzompemba ngahe ukwezi sha ujanye wisa miliyo kuri muri banki Claude nangahe ku kwezi baguhemba ngahe nkobu no kwigira konte block muri banki abo niyo wakoze wiporusa ku mwaka cyangwa kwezi ku mwaka wiporusa wisa miliyo mparurira c'est 84 millions 64 millions divisé par 12 ega hadiko dodera umushara no hemba ku kwezi nicaye uva Jeff yabahera nashize 5 millions par mois wumvise cenirira niyicariye 5 millions par mois niyicariye ntaco niko nakora za wisa miliyo zikuba ziyicariye hajya zikuba zicaye hajya sindinda mpfa ngifise wisa miliyo abana baje katozijyako mwumva muri yari duhera mwumva muri none je mbwira mwebwe ba miliyardere mwirirwa murapfiki ko je namambona no kurogana mwatagwe kurogana umuroge yiki kandi uri mu miliyardere uva amahera yabatopfa heze nawo ururunebwe ruva uriyicariye gusuguma wimanjira gusa uzoyarya n'umwana wawe yaryeko none ko iki mwirirwa muragwana murogana mwicana ngo yasoko ngo hakwa yintanga ngo mfuma ndamwica ahatunze nk'imiliyaridi 10 ku mupfuko muri banki hajya agata ubwoko neza vyerekana ko ari amahera ya shetani. Nico turakubwira bati umutunzi nyawe n'umukozi. Umutunzi so office amahera. Umutunzi no office production iguma ikora yiyamira mu bakozi bariko bararyako nawe uri kuraryako kanezerwa uwo niwe mutunzi kuko shitse ahantu bakwita muzehe. Vuga uri kurya muri yarindi wicari. Ujya mugabo ngo niyo uci ariko aranywera ngo kwegera ni yanywera gasha utoca mwijoro gute tuza turamenya kubaho nk'abantu kuba cenda ziri ko ari abantu bavuze ngo none ngo ko yango ngo hatadusaba ngo sabe iki kuri umutandaza cyo twasangiye mutahe kugira ngo sabe nitwa dusangiye mutahe sawa ndavuga ni dividende muga azobeshwaho niki jewe hari undushije kuba persone kabisa jenda ziko je kuva kera jenda ziko ntunze kabisa uzomenya yo ngugwa ni wazovuga ko ntatunze cyari cyo tuba je nabandi ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu je bose tarabwira je undusha itunga naze gaha duharure dushira hakumeza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari umutunza ndusha amagere y'esprisi benshi bayigira kuko bose bashaka gutunga umwanya mutoyi nico gituma tudatera imbere. None rero muri vyose ibi vyo mugwazo mwo bitorera umuti mwebwe muri yo nama ndababwiye tuje muri transparence twese nko ministere ya agriculture yateza ko ifise statistique turavye umwimbo atabihe bidubereye nabi uzobungana gutya minimum tuzogurisha ngahe tukaba turarondera isoko. Umva statistique ni 18,000 tons none nkaho 18,000 tons mukora muri transparence berbe ntiyo birabaha amahera mugaha avase abarimyi ntimuzoyakata hageze kubahemba ivyo si ibintu bisanzwe twumvikana ivyo si ibintu bisanzwe amabanki commercial mukorana berbe ntikibaha amahera bagacabaha mukamura baha avase hako baja kugurisha umugwazo kuko itunga bararifise
mwicaye mukavuga muti abarimyi bikaba mwese ja mu makoperative muce muja muri microfinance wewe kubera turabona ikawa ufise uzoshora saba ideni hajya hakugurisha umugwazo fata ideni muri microfinance ivyo bintu administration mubafashe mubereke ingene bari kugahiye pare konseka baronka credit erega nababangiye nasanze nabo nyene no kwiyumvira kurya amahera y'abene gihugu ntibadandaza amahera kabisa epo biyumvira kuri ingene bazorya amahera y'abene gihugu gusa iyo baba barabadandaza amahera je ndazi jewe uwo mpibanki je nobereka bose boca bahomba mu miseze hariho ibanki yaje gusaba ko yoza mu Burundi Equity Bank irambwira le principe zayo cavuga none watebejwe n'iki kuza tuvanye tugenda tuvyumvikanye kwiza ndababwira aba message narose muri WhatsApp urahejeje kugarisha amabanki y'u Burundi urahejeje kuyugarisha igigashika mu Burundi izo cyako nkirasa yose turayizi urumve bizoba bibaye nabi none kutokora nkayo abene gihugu banje uguma ubibada kureke nzoja kurondera gukonkerasa Erega amabanki yo ngoma ndondera amabanki yoza mu Burundi azi gucuruza amahera kugira abene gihugu kubera iki mushaka guma mwiba abene gihugu ibanki nziza nija gucuruza amahera karoda nkuba bari mwibikawa haba hariho microfinance iri kwira barondera amabanki ati wenda zishaho uzoronka amahera nta kuntu nakumwe wocuzi wanje nkabanda guha avance ndaguhe credit ugurura konti wanje cenda guha avance ndarosa undi mukiriya eka ntubirondere ku mabanki kubera iki bo bashaka bo barya ivyo bintu vyose rutegerezwa kubihema umugwazo abajeje administration mwiyige umuti wawe muri kumwe nabo bari mu gisata cikawa nyene ari avance ari iki muko mugwazo tubikure mu control izi serize bazavuga ngo anabe ba komiseri tuvyigiriyemo bizabihenze kujya twagwanije fraude rukava hasi twese hamwe babura matari ba musitane riva hasi n'abakomiseri abakora mu iperereza muve hasi mwese turabe ko bitaba kuko umwaka uheze tuzoca tujya evaluation duhejeje kukagurisha kawo rega ndiko ndarondera ama societe azoga wahora zingwa zotwiba ndabwira ni okay wewe ko wishakira make kampe nzoguha ayo make yawe ndakijanira haje hari meshi ubu nico nshaka kwiga ikipe izonkorera turiko turarondera ama societe consommateur finale do dernier consommateur niwe turiko turarondera ndamaze kubona ama societe tuzokorera ko nkatatu wewe niba ushaka make sawa reka tuguha ayo make duce twijanira twebwe iwacu hari ikindi ntavuze izi kawa zose mvande mwana equipe ubunyene harura ziharure zijya twebwe nyene duce twigira ingere tuzigurisha kuko odeka mwarahejeje mwe mwaragurishije zose ariko mukamara teyisoni je bwambere nibone ikawa mutagurishije muca mutanga ibiturire mu bakadire bose do leta yuko nabeshe bagushika bankomvenga je yavuga cenda neshwa umva kubera bari kuri ya principe ngo sinzo hatabikiza hose cenda neshwa cenda ikigugu kugira neshwa ncafata reka nabwinge nabigize hajya mwibaza ko natuma kijya raporo yanyu mutazi ico ndiko narondera ubwambere numero 1 quantité produit cyangenda none muzibika mwijuru cyari kwa shetani singaha kwisi sese cyangenda stock hinje ikabazinganikiza odeka stock hinge ndaterateranye cyasanga bobo banditse ko bimbuye duke kandi batugurishije naho bimbuye nyinshi umva bwambere bamparirije barakonvenga bakadire dore ta boss sawa unaho sinibajije kuri raporo yanyu mwanditse officiellement mugasinya ro 30 yejuye murumva ko baje gushika kuri raporo yo mu kwa karega yemwe muhindukiza twari twabagwajije nuko mutumva yoya nimwiyumvire raporo officielle di 30 yejuye barahakanye ngo twarihenze baciye bampa amahera none yanje ngo twarihenze nko kumenga nibisaza arabona ni naragushimiye ijambo rimwe bavuze ngo jasime bashibujya barundi bakora ikibi bakizi vre mukora ikibi mukizi je ndabwi ngo jasime
ntimunkorako mufise mwebwe inguvize kugira munkoreko hajya niko ariko ravuga kiyumvi yabivuze uko nyene mwabagabo ngo ntimugenge ndiko ndamubeshera erega hari ibintu bigoye gusigura rero mwumva bisigurika je ndavye raporo quantité produit quantité vente akerekana n'udusigaye duke ntaje ncenja kwironderera utundi data utwo tutazwi aho yari guca avuga ati jome squeeze vraiment reka tuze rugashora n'ingoga aragaye ngo twarihenze sawa zana raporo igira kabiri nayo nyene meme chose ngo twarihenze yo umucabuva muti meya kurupa turabasuma ikawa twari twapanze umugambi nyene tuzoyiba be murazi ngene bayiba rero naho ingene iva mu Burundi barakuhenda ngo bashoye ngo toni 50 ugasanga 80 izo tranti zivuye muri ya yindi nyegeje niko zisohoka murumva ayo mayeri ubwo bwenge mwa mwakoresha mu iterambere ubwo bwenge muturira mu kwiki igihugu iyo mwa mwabukoresha muti duteka umutwe mu iterambere mutako muteka umutwe bwo kwiba igihugu kucica igihugu coca gitera imbere ubunyene bazotabaza ati mbewe nturuha nivyo mushaka ko nduha imana nayo ntizokwemera ko nduha nzoragira muze muhengere 2027 haramatora tisha nefasi twezona hari habivuze twezobona tuvuye nzobavako mage kibabaje ntimunaza aho nzopfira bazi gucira imizo umuntu ngo si wazohava nkiriho weho wose nguhavuye imbere yanje naho iyi suka ivaka imbere yanje none nibibaho nico itwana bandi babwira nta kamaro ko kwanka umuntu nta kamaro ko gupangira imigambi mibu umuntu nta nakamaro gira umutima mwiza nka Kaderi niwe baheranira akaguma yitwenge Kaderi baba boherani Kaderi jewe kwa bahati nzuri ya umbaya abarundi mwese benshi turazinanye odeka nabaposhe nigwara bamaza hubona erega ndabizi vyose oya ubu ijya ikipe camwicarana abantu bose mu gisata cikamu ufise ingorane muce mwicarana ijya ikipe yanje neza tuzokwicara vyose tubitorera umuti zijya kawa nije nzokusipervise gere zishoka kuko ntituzohakurira ku bwaraye zica ziza konona erega mwabagabo aha hari hikawa nyinshi zitarashoka odeka yablotse aha mwari mubizi hari ikawa nyinshi aha dufise amatona arenga nk'amajana 5 odeka yablotse idashaka kuzishoka kubera Uburundi bwo hava bukira mwebwe ababaye bloke na odeka ijya ikipe muce mwicara sindabaho umushikiragaje kuko iyo wundi abayabitoreye umuti ava nibigende kuri ijya ikipe yaje kandi muce mutwigisha n'ingere tugashora vyihuta mwebwe nyene nta odeka nituyishiramo twebwe nyene tuca twiruganiza ingere dushora ndeze mvandi zose odeka tuzoyizanira ivyo bihera none ntitubishira muri berbe teodeka ngayo ya mahera yawe turabe ingene bigenda ntuzeye kongera uko niyo nabwiye nti mwebwe ndashobora kubafuta ubunyene tukirimira tukimbura ipampa gishi cyane kongera kitarimwo na odeka itarimwo turashobora gukorana nabo tukikoranira neza tugashora ikawa kandi mukabona amaheraje kuko abasuma bose bashaka kubikawa y'u Burundi baca muri odeka turazindanye mukana mwebwe muragira ga fraude ebaga nabwe ntibwera cyane mbere yuko ukora icatsi mu icisha ry'ubundi urabanza nawe ukuremwo kwawe nibibazo vyinshi abantu ducako iyo ndiko numva nk'amasendika ariko abwira ngo abarotrete ngo ntimurabaha ya mahera sinzonabwiye nti guharura ajya amahera ingere tuyabaha ni nka kugi wanyu mu masendika twaja guharura amahera yose abasendikaliste bakotije mu masendika bati yazana ayo mahera tuyasubize beneyo niko bimeze no guharura amahera y'abarotrete bakotije hari abari bayagize gwabo usanga bakubloka nk'ubu tuvuga tutereka tubaze tuhugurure neza tuyaharura amahera yose turabe bacha batavuga ngo beni batubaze twayashize tuzogira gute niko rero n'abasendikaliste
amahera bakotije bajeje abasendikuti mbege amahera abasendikaliste bakotije yo baramajahe ko bakotije imyaka irenga 50 mugabo utarigira mubahemba burya rero imbere yuko kuri icatsi kiri mu ijisho ry'uwundi urabaza usuzuma ikigiga kiri mu ijisho ryawe nawe niho bugize neza rero urumva aho umuti tujya tuwutore umwe tuwutore kandi tuzawutora kuva hasi abarimwe bari hasi anakopari ngaha akana amakoperative y'abarimwe ni menshi cyane igihe bariko privatize ikawa je vraiment kubera nkundana n'abene gihugu kandi je natawe kurima kawa niga mu wa gatatu primaire nari mfise ibiti amajana 2 niga muri 3e primaire papa yarampaye ahantu ndima ikawa kandi jewe narazibagara ndumwe neza urumva rero ivyikawa ndabizi kuva nkiri umwana ndi muri secondaire nkabaza mama none ntiwagurishije kiwaje gampa impanaje kwaje none wewe kutakabagara arice ndakabagara nasibiye kubagara uraziho kera vyari bikaze niho byaca vango nate narabagaye rero reka turabe ingere tugabura rero kabisa tureglemente neza ingene umurimyi atohomba ibi twabivuze kubuza umurimyi gushora kwisoko abakomisiyoneri tegeza kubakuramwo kuzirika umunzani kya kintu rero nakiyagihe dushora kumye barazirika umunzani ayo gasha kiyongwa kandi vyanditse muri Bibiliya vraiment byashobwo mwebwe murasenga abari mu gisaka cika murasenga nimwamusenga murasoma Bibiliya je ndazi ko hari handitse ngo ntuzugire ibipimo bibiri ku munzani deux poids deux mesures je ndazi ko vyanditse muri vya bindi vy'imivumo murazosoma imivumo murashaka kuba muri ko muvuma amahera yanyu ayo mwari mwarose mu butungane mukayavuma kubera ivyo harimo muze murabe ku mihezagiro n'imivumo niho rero bavuga n'indyarya ngo kirazira kwicira umuntu mu mpisha indyarya umuvumo urya n'umuvumo rero utagura musome kabisa deux poids deux mesures kirazira kandi ndongozi ivyo twatiho turavyigisha kirazawugirira neza uwundi abiri muri meme situation guca mugirira nabi bose bagirire kumwe jema navyisha nabihejeje gradation nabifuza ingene emwe turi kumwe inanete babura amatari munyemerere vraiment n'abakomisere provinciale n'abaDP munyemerere vraiment tugire anete moi twebwe nyine abari twe tuzokwivuga tuti akawa ku Burundi finale ma gaya mahera yako uwanyuma ashize itase kunoze urazi ko generous umuntu ambwira ngo icayi cyose cy'u Burundi ngo tugishore abo muri hotebe n'ubu bararahi akitugurira kandi we wari aca agishora nyene mu banywe cyarase kabisa tubakura amatamuka muga bapfuma bemera kikaborera hajya mu mandrepo ya rega caheze kibora aha turahejeje muce mugenda muri hotebe naho tuzocerera naho tujako haza amahera bagurira icayi abari mwivure ukaraba icayi aho kigurishwa ayo bobo bagurisha nayo bagurira umurimo none ayo mahera ko barabakorera leta bace bayajana mu mifuko yabo gusa iyo baba basi bayiba bene gihugu bayajanye mu kiyaga ca leta no vyumvise kuko nk'ubu mwamuca muvangura abona leta na ubitegere urazi ko nayazanye mu kigega nkaho nk'izo 40 miliyoni $, iyo bacavangwa na rero mubimenye rero yani cubahiro naho uri kuradutuka umenye yuko ayo mahera twayazanye mu kigega nitwatwayivya bene gihugu gajya ushaka yabahe iyo babavuga uko je aho nabamburana neza rero nabwiye mission iyi equipe ni kwa kundi duha tugira nka equipe y'abajene tubavuga ngo somene temwe kwisoko ku masoko iyi rero ijya equipe ni ije muri anetemwe muganga ashaka yuko dukorana au niveau national provincial communal tumanuke gushaka umurimyi w'ikawa neza tugire traçabilité y'ikawa y'u Burundi tuzeshe tumenya les conclusions ingene zimeze rero ico no basaba nuko jewe
noronka icegeranyo national une fois par mois. C'est-à-dire ukwezi guheze no kuvuga nka le premier au 2 au 3 muri evaluation mu nama nkuku muri evaluation hanyuma iyi equipe ikire dija neza les problèmes rencontrés iki vyose hanyuma tugaca tumenya ingene tuca tuzitorera umuti kugira uko kwezi gukurikira ukundi gukurikira duca tubona aho twagize esheke twayikuyeyo ya esheke vyagenze gute tuza turakura mu nzira ibintu gushikaho tuzoshika rero kandi nk'ubu muce mutangwa kurondera isoko na equipe iwanja hirimwo na je ndimwo umuntu wese de bonne volonté azobona ahantu hose dufune duhiganisha amasosiyete na nka 50 mugabo twe tuboneke kawa yacu yashotse mu butungane nyabwo hanyuma rero muremesha bene gihugu tugasanga ikawa y'Uburundi iguzwe moyenne $8 duca duharura amarundi sha nibaza nk'ibihumbi 10 ku kilo cyane 10 nabingahe nta numwe atazorima ikawa ndabwije uko iki gitegwa cyasubijwe inyuma nka twebwe indongozi twagiye kwivanga mu byo tudashoboye mwabazirima bace baba benshi cyane kandi rero n'idore yahangiye kurikora abo mutazo bamubona abagabo musaga we ugira kantu usaga raje fise y'umuntu atavyutse ndababwiye hakirika muzoza wera muri kumwe n'umuntu mutabizi ndakubwira ati wewe kwidate iyi wagize iki evwara bigiye kumera uko ane rero nico itwa ntabaye ibibazo ko tutatanguye mu ijambo rimwe abagwaye bafise ibisebe ubuduca n'abashikiranganje nimwe muca mubafashe rega ca mubafasha mugira inama nabo abagwaye bafise ibisebe hanyuma murabe komafe mugabo zijya kawa emvandi zose twige gestion yazo ntakindi ico rero hanyuma duce tugenda rero twavase nta kundi umva dukore rero twitanga ijoro n'umurango mwavuze bikabaze shoka mwijoro tuzokora ijoro n'umurango ahubwo ba komiseri barorohewe bobo ko habaye participation de tout le monde hariho ahantu nagiye barima hajya bavomera muci barambwira banyiganiye bacambwa ngo rero tukubwire ngo ineza yavyo urumva bo baravomera akavuga ngo mwe mushikaniza isaha namwe zisaha hariho abashikana nka 8 y'ijoro abandi bakagira gushika 12 ngo ineza yavyo ngo n'abasuma baciye bahera ngo kubera umva haguma abantu bari kubikorwa barakora mwijoro ryose abasuma ntibasubira kugira muvuma kandi abene gihugu bari kubikorwa nico gituma ibihugu bikora vericature muzosanga ubwicanya ari buke none natwe hari gihe usanga hari ubundi muti duciye dutora kuko ruva tuzokora ijoro n'umurango mugabo ndazi yuko abajeje umutekano bararosera afo ko twese tukuma tubaza nta muvumano normale mubona mbe none ni kubera iki hoho mutona limitanye ne kujya babivuze mukavuga muti iyi saha wo tuzosaga yikoreye ikawa iskuvisa hizi tuzoca tukamwaka kazobara kari gashotse hanze ka fraude tuzoya tukamwaka ikiba propriété de l'État tuza natwe duce tuva tuti ikawa zoe twakorekse mwijoro muri abayizine muca mugashora ko muti andika kwizarizi wacu zijya pourcentage zose zarandema vyose mu bikurikirane vyose tuvyikurikirane mwabadandaza ntimuzohomba turi ngaha povu namwe ntimuzohomba kuko ni transparence aho muberasire kuko turakeneye mu isanzwe jewe mvuga yuko igihugu itezwe imbere n'abagwizatunga mu isanzwe mwebwe ico no bahanura mushatse namwe tuzashobora kuzohura mwenyene twiga ico bita chaîne de valeur muri filière cafe ico kintu cyo bari ciza kuko hari habapfa kubigwamwo ngo banaka ngo barabigiyemwe ngo bari amahera menshi ngo baronka amahera menshi ari ugusahura abene gihugu mu chaîne de valeur haba hari ikintu kimeze nka contrat hagati y'umurimyi n'uwazanye kuko nk'ubu nk'ibi tuvangwa ngo amase ngo odeka twebwe twagize subvention leta yagize subvention mwebwe nyene ucuraba abari kuri chaîne yawe ugaca uvuga uti jewe nico nziyo kwikontorera amase aha murashobora kuvuga muti ahubwo iyo subvention nk'ubu nzandumva aho mugwayega uko mukoma amashi cyangwa ko ariho mugwaye kuko nk'ubu tuvuze tuti subvention
wewe Kaderi urafise shene yawe uti jewe waje kuri shene yanje dufise ikawa ibihumbi bingana uku buramatari ni hari agronome ni hari bose baraverifya akabona bati Kaderi ntiyabeshe nivyo shene yiwe ikenewe amasangano uku bahaye Kaderi abazi babantu biwe bose ucu usanga bikora neza nk'ubu tuvuze tuti dushaka ikawa bio nk'ubu nka Kaderi akavuga ati jewe ikawa zanje ndisinyizo ba bio agaca amenya ingene yoruganiza abakozi kuko je nk'ubu hari ibintu nka Kaderi n'umuntu wambaye azi guproduce engrais bio jenda kubwira abantu nzi jenda bavuga nkayo ubasha baragize fraude ngaha bariko ndakuvuga nabi ndabahakarero rero nk'ubu Kaderi hari Kaderi nije namuhaye natwiyo Kaderi namweretse twicaranye niwe gaha nturamenye ingene ibintu bigenda bari gukora amatoilette ecologique nuvuga urazi cari cyo engrais bio aha wofata ukigira ukagira amakontra n'amashure pepepe uti jenda zikora twumvikana pourcentage aravyibuka erega cyo hari abantu je banyegerenda bahatwiyo kwere ntuze inyanza racyujya eraga yari irize yabuza amatongo ngo leta yanyimye amatongo wayabuze gute ajye amatongo yose ubona atemwe ibigazi batakirima munsi nayi wawe ntekana kwereka ingendo bigenze none no munsi sayiwe yose ire satisfait erega nuko utaramenyera ivya chaîne de valeur nkuba nkajya bakamenya bati chaîne yo kwanaka chaîne yo kwanaka chaîne yo kwanaka chaîne yo kwanaka tugaca tubijera partir ya machine vyose transparence muzoza mubona yabaye hakaba convention abarimyi n'aba bemvestisamwo hanyuma leta ni regulateur ni terambere rizoza nushobora kuba jije parti aha odekari kuba ari umuntu ari ngaho ivyo ibindi ko ndavuga ni wababivuga none nawe arimwo aca avuga ngo mbanza kubwiha nanje imbere yuko ndaba imbere nka nabafyita ngo ntimuntanga isoko rero aho nimwagirana inama naba tukaraba je twashobora gucarva tuti kwaje nifite urutekinike twishi ibi byose ko ndabwira bya chaîne de valeur je ndazi ko nivyo biteza imbere igihugu abarinzi batera imbere abagwiza tunga kandi mugwiza tunga wa vrai no uri muri chaîne de valeur umudandaza asumugwiza tunga no mu intermédiaire entre le producteur et le consommateur uwo no mudandaza mugamwebwe nuvuye muhejeje guproduce murafisa abadandaza mwebwe muri mwebwe muri abaproducteur hagati y'abarimyi na mwebwe ni chaîne de production hagaca haba rero muva mutubu tugiye kuri marché ni hajya rero duca turondera ama societe y'abadandaza abo rero tukumvikana ayo batwunguka ko nayo batatwunguka kerega rutegeza kumvikana ko tuba tuzire consommateur bagura kombe mwege kinezereje ku ikawa y'Uburundi nta muntu numwe atavuga ati ni muyimpe baje ni muyimpe dafa pasare wasavye ko tumuhare produit Burundi hanyuma tuvuze ivyekeye indege zibijana ati ngorane ati ni murondere societe y'indege iyi ni ikompanyi iyi niyo twumvikanye izotuzanira ku giciro gitoyi kugira ngo namwe tubagurire ku giciro gikwiye umva nkaho tuguma tuza turavugana kuko mu Burundi ndabwije ukuri iterambere ni kashije bigenda bwira 2060 ahubwo ntazoshika twe transparent ntagira uburyo wundi tukagira urunani je suis sûr et certain Uburundi muzobona bwaduze ku rugero mutabona namwebwe none rero cyo nokora no kubipfuriza ibikorwa vyiza kandi ndizeye uko none ubwo bwa mbere habaye inama nk'iyi kuva ikawa zitaba hotel kuko kuri bagaza wagenda ku nkoni utakabagaye amande nta nama ntabyo kuca inama n'ingingo cyari igiti urumva ubu rero amelioration ziza nuko tuca inama n'ingingo abarimyi muga vraiment dukora ibishoboka byose abarimyi ntibasubire gucika inkokora kuko ubo batangwe bavuga ngo nofuma ndimi bigori hako ndimi kawa ati nofuma ndimi biraya hako ndimi kawa none wumva turiko dutera tujaye kandi dutegeza gukingira ibiterwa njabuka amazi neza ko bizogenda neza imana mwese ibahezagire